icyubahiro umwanya mwiza duhaye utegura aho wandika utegure na Bibiliya yawe kuko ivyo twiga byashobora kuzogufasha igihe uri muhira uri kurabisubiramo. Ku munsi w'Imana uheze twaraganiriye ingene Imana yipfuza cyane yuko uwavutse ubwa kabiri akura. Dusanga kandi ni nakaga igihe ishengero ryuzuyemo abantu badashaka gukura. Iyo abantu badashaka gukura ahubwo hacakura amatati, ariko iyo abantu bakuze barakomezanya ishengero rikaguka. Twaravuze rero ku mutima w'Imana kugukura ni nyine abantu biyumvira ikintu cyitwa gukura mu mpemu, bakiyumvira mu buryo butandukanye bumwe na bumwe atari bwo. Uno munsi rero tugiye kubandanya, ngomba gusozera ku cigwa natanguye ku munsi w'Imana uheze. Uno munsi tuza kuvuga ku bikenewe mu gukura mu mpemu. Ubwa mbere twavuganye yuko Imana igifise ku mutima naho abantu biyumvira ukundi kuvyerekeye gukura, ariko sinashitse kuri iki kintu kivuga ingene rero umuntu akura. Hakenewe iki kugira ngo akure mu buryo bw'impemu? Uno munsi nico tuganira sur l'essentiel pour la croissance spirituelle, igikenewe mu gukura mu buryo bw'impemu. Ndifuza gukura ariko sinzi igisabwa. Ndabona ko nguma ndi wa wundi ariko sinzi ico nokora kugira ngo nkure. Uno munsi rero niyo nyishu tuza kuronka muri iki gisomwa. Tuzakoresha igisomwa cha Yeremiya 17 umurongo w'indwi n'uw'umunani 20 gusa. Yeremiya igice cha 17 umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Igitabo cha Yeremiya igice cha 17 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Okay. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Okay, umviriza ingene uwo muntu ameze. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi. Gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi. Kituma izuba iyo ryatse. N'izuba naho ryaka nticuma. Ariko kikama nitoto. Chama nitoto. Ikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Mu mwaka w'uruzuba nikizokwiganyira. Kandi nikizohararuka kwama. Nikizohagarika ngo gihararuke kwama. Haleluya! Ayaya. Iki gisomwa kiranyereka ivyo nsabwa kugira ngo nkure. Bibiliya muzosanga ahantu henshi, nabonye ahantu henshi cyane iriko iravuga ku vyerekeye gukura, la croissance spirituelle, ikoresha igicapo c'igiti, ishusho y'igiti, ikigaragaza ko igiti cakuze gifitiye ikimazi abagiteye. Ni iki? Ni vyamwa. Haleluya! Ni ingene gitotahaye ariko kandi ni ingene gitanga ivyamwa. Mumbabarire nitwaje ibintu ngaha bavyita mu gifaransa materiere. Irangoye. Okay. Icerekana ko igiti cakuze ubibonera ku camwa. Iki giti ni ikihe? Sa? Abinyuma murabona? Okay. N'umwembe. Nakuze ahantu hari imyembe myinshi. Aho hantu twaratera imyembe kuko mu rugo rwose harimo umwembe, no kwibarabara harimo imyembe. Twarakunda imyembe. Rero sinari kusiga kwerekana umwembe. Ni giki? Sa? Abari hafi ngira murabona? Mandarine. Iyi giti ubona ko gikuze gitanga ivyamwa. Ariko kugira ngo ivyamwa biboneke, iki giti kirafise aho caciye, kirafise ivyakozwe kuri cyo.
kirafise ubuzima carondeye, ariko kandi ubwo buzima carondeye hariya hasi hariya nyene no hejuru gitanga ivyamwa. Bibiri itwereka rero yuko umuntu akuze arugaragaza ivyamwa, afise ameze nk'igiti. Turaza kuvuga rero ku bice bitatu vy'ukugira ngo umuntu akure agera hatanga ivyamwa. Igice ca mbere kigizwe n'iki kintu ngomba ndababwire, ikintu citwa agakantu, sinzi ko mukazi. Abari imbere murabona ni iki kintu? Urubuto rw'umwembe. Aka kantu nagaki? Urubuto rw'iki? Hari umuntu akazi wabonye ko rwa mandarine canke nuko wabonye, nukuvuga ngo kugira ngo ndonke kino camwa, aka kantu bamwe mutabona niko mbanza kwiyumvirako. Mwari muzi yuko muri uru rubuto, aka kabuto naho ari gato katangana n'urubuto rw'umwembe. Sinzi igituma urubuto rw'umwembe bagwise iki? Kigogwa, ntavyo nzi. Ariko haba iki kigogwa, urubuto rw'umwembe, n'aka kabuto ka mandarine, vyose bifise ubuzima. Muri aka kabuto harimwo imizi, muri aka kabuto harimwo amashami, muri aka kabuto harimwo amababi, muri aka kabuto nyine harimwo ivyamwa. Kirakomeye iki kintu, mukabona ari gato, mugabo aka karimwo tout ce qu'il faut kugira ngo igiti gitanga ivyamwa. Sinshobora rero kuvuga gukura nahereye mu kuvuga akabuto. Umviriza, urubuto Bibiliya irugereranya, dusomye muri Luka 8:11, umugani w'umubivyi. Urubuto Bibiliya iruvuga nk'ijambo ry'Imana. Urubuto ni ijambo ry'Imana. Iyi mbuto y'umwembe ni nk'ijambo ry'Imana. Navuze ngo muri uru rubuto harimo ibikenewe byose kugira ngo ujya mwembe mubona uboneke. Aha sinzi ko murabona iyo ibiharage byatevye hanyuma mugashira ahantu bigatangura kumera nk'ibigomba kugira, urabona ko bisohoye iki? Amababi biratangwa gushurika, ukagira ikibazo. Harimo indani ubuzima bw'igiti. Nico gituma nkunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo ritewe mu mutima w'umuntu rifise ivyangombwa byose kugira ngo uwo muntu akure. Ijambo rya Kristo, nico gituma Bibiliya ivuga ngo ijambo rya Kristo riba muri mwebwe rigwiriye. Igituma umuntu akura cyambere nuko aronka ijambo rya Kristo. Mu byakozwe n'intumwa 20, mwandike ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 20 na 21, Acte 20:21. Bibiliya itwereka ingene Paulo ariko aragabisha abazezwa shengero ati hariho abantu bazoza, naho hazoza abantu bababwira ubundi butumwa atari ubwo twababwiye bwa Kristo. Abo bantu nimuze mubakire. Yariko avuga iki? Yariko avuga ku kungene urubuto rutegerezwa kuba ari urubuto ruri sélectionné, ari urubuto rwatojwe, ruzwi neza yuko ari urubuto rutanga ibikwiye. Nico gituma umuntu akwiye kubanza gusuzuma urubuto yatewemwo.
kugira ngo ukure neza mu nzira y'Imana. Nsubira kukubaza, wumvise iki? Hatewe iki mu mutima wawe? Mbega hatewe ubutumwa bwa Kristo canke hatewe ubutumwa bwa kino gihe? Nico gituma ugukura kw'abantu bivanye n'urubuto rwatewe. Kenshi usanga abantu twazazaniwe, bamwe ntidukura neza kuko tutakiriye ijambo rya Kristo. Ariko ndababwira inkuru nziza, uwakiriye ijambo rya Kristo nahashigwa hasi umunsi urizina zokwama. Nahashigwa hasi, nahatabwa, naho umuryango umuta, naho akazi gahera, umunsi urizina zokwama. Azokwama ivyamwa kandi mwese muzobikenera. Ariko ikibazo ni yatewe urubuto ruhe? N'uruhe rubuto yatewemo? Paulo abivuga ashavuye, abwira abazezwa shengero yuko bakwiye kubera amaso urubuto cyangwa ijambo bariko barakira. Nuno munsi ndabisubiramo, ino minsi cyangwa mu bihe vya nyuma tuzokumva ubutumwa atari bwa Kristo. Abantu bace basa n'abakijijwe ariko batigeze bakizwa, binanirane no gukura. Ivyamwa vyo ntuvuge. Kubera iki? Kubera ikibazo c'urubuto baronse ari ryo jambo. Waronse ijambo irihe? Mbega ijambo wakiriye ni ijambo rimeze gute? Paulo arabivuga, avuga yuko ubutumwa yatanze aribwo bwa Kristo ari ubutumwa bugizwe n'ibintu bibiri. Uvyandike. N'ubutumwa buzana umuntu kwihana no kwizera. Ayaya. Nashobora kumva amina. N'ubutumwa buzana abantu kwihana kuko twarazimiye twese, ariko uyo wihanye usura ugahindukira ukwizera Kristo Yesu. Ubutumwa bwa Kristo butubwira ngo ihane wizere urakira. Ihane wizere urongo ubugingo budashira. Uno munsi twumva ngo ingo uronke hanyuma uryoherwe. Uno munsi twumva ngo ingo uronke promotion, ibintu bizoba birangiye. Ivyo kwisi birahera, le promotion zirahera. Ico nkeneye n'ubugingo budashira, ubwo buva mu butumwa bwa Kristo. Suzuma ubukristo, ijambo waronse. Washobora kumbariza mugenzi ati hajya wumvise iki? Ujya munsi umbwira ko wakijijwe, hajya wumvise iki? Turakunda kubisubiramwo no mu mwanya tuba turigisha ivyerekeye urufatiro, kuko benshi usanga byitwa ko turi mu ishengero, mugabo twaje dufise intumbero zitandukanye. Bamwe twaje mu ishengero kuko batubwira bati uzoshukira ingwara. Ego ndaje ndondera gukira, hama ninakira ubugingo bwanje ntigeze nkira, nubusa. Naronse ubugingo budashira, nubusa. Rero suzuma urubuto. Naho ikindyohera ntibisaba ko ijambo riba rirerire, ariko naho koba ijambo rito gusa ariko rikabiri rya Kristo, naho umenga ntirifatika, ariko nimba ari rya Kristo gusa rihindura ubuzima bw'umuntu. Ico nkeneye kumenya, mbega naronse ijambo rya Kristo canke naravangiwe? Turi kumega bene da. Sinshobora kuvuga ku vyerekeye gukura. Image y'igiti iguma igaruka muri Bibiliya henshi cyane, ariko iguma ivuga ivyerekeye kwama ivyamwa, ariko ntidukwiye kwibagira aho bitangurira. Mu rubuto. Muri uru rubuto ijambo nyene rya Kristo harimo ivyo nkeneye vyose. Harimo ubuzima busagutse, harimo kunesha, harimo kwihangana, harimo kubabazwa kubwiwe, ariko kandi harimo no kwambika ubwiza. Byose bihagaze muri iki. Haleluya. Nico gituma nkeneye ko umuntu wese asuzuma ubutumwa yakiriye.
Paulo arababwira ngo nabanye namwe n'abagendeye mu mazu, navuze ahaboneka. Icyo nababwiye si kindi, nababwiye ubutumwa bwo kwihana no kwizera umwami Yesu. Birantangaza kino gihe dushaka kwizera, naho nyine uko kwizera ni ukwizera kukuronka ibintu, ariko sinidushaka kwihana. Tubwira ingene turonka power, ariko ntutubwire ingene twihana. N'ubutumwa budakwiye. Umuntu umwe arambwira ati, pastor jewe ndashaka kuza ngaho iwawe kandi ndafise impano kanaka, noshobora kuzishira en action hanyuma ishengero ryawe rikaguka. Ndamubaza nti none warakijijwe? Urumva mu bisanzwe jewe ndazi no kuvuza gitari. Ikibazo yacishuye. Warihanye, warizeye, wizeye iki, wihanye iki? Ngiki kibazo. Dushaka ibikorwa, dushaka ibintu dukora, dushaka kugaragara, ariko urubuto mbega rwaratewe? Hatewe go canke hatewe urutarigo? Nicyo gituma iyo wihenze ugatera urubuto rutarigo, urarindira ariko ntuzokwamura ivyo wari witeze. No hava nsanga ndahamaze n'isomene hose, sinzi ko muvyumva. Kirashobora kwaguka kikaba kinini. Mpagaze gusa kuvyerekeye urubuto, qui est l'évangile de Christ, ubutumwa bwa Kristo. Ubutumwa bwa Kristo. Paulo arasubira araharanira yuko ubutumwa bwa Kristo, nimwumva ngo umuntu avuga gutya na gutya, nimunamuhe n'ukuboko. Mwumvise? Agera hana kumva umenga no gusangira n'abantu bagwanya ubutumwa bwa Kristo bihava bikwandukira. Wakire. Uno munsi tubona abakristo bamwe batandukanye baza mu makoraniro amwe afisemo ibibazo. Ayo makoraniro amwe bakigisha ibintu bitari byo. Tugasubira kuza gufasha umuntu kumukuramo imbuto zitarizo yatewe, zamaze gutangura kumera. Hameze imbuto zitarizo, tukanigana hamwe, tukanasenga hamwe, bikagorana kubera urubuto yaronse ni rubi. Nicyo gituma avuga ati, imbuto nateye, ivyo nifuza ko muharanira ni ubutumwa bwa Kristo, kuko hari ubundi butumwa butari bwa Kristo. Haleluya. Donc icambere twumva mu Bagalatiya igice cambere murongo w'9, arabagabisha ababwira ati, hari ubundi butumwa bugiye kwinjira, hari abandi bagiye kuza. Ubutumwa bazobabwira, attention, nuko twavuze ubwa mbere, nanone nongeye kubivuga nti, nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. Akoresha ijambo rikomeye, arakavumwa. Nihaza abantu bababwira ubutumwa bunyuranye n'ivyo mwumvise by'ubutumwa bwa Kristo, buhagaze ku kwihana no guhindukira ukwizera Kristo Yesu, uwo muntu ntakwiye kuba mu migenderanire yanyu. Icambere twumvise nuko urubuto rutegezwa kuba ari gwiza, ruri selectionné. Ariko kandi urubuto sugo kuja gushariza mu nzu. Turi kumwe? Urubuto sugo kuza gushariza, naho ndabona bavuga bati iyi mbuto ngoma ndayimanike ni gitangaza inzonzanira byinshi. Oya, urubuto ruhamagarirwa kugira iki? Gutegwa. Nicyo gituma igice ca kabiri, ikintu ca kabiri kidufasha mu gukura ni kumenya isi nziza, la bonne terre. Icambere ya la semence. Umuntu akwiye gusuzuma la semence, imbuto yaronse. Ariko kandi hamwe n'imbuto yaronse, imbuto ntacimaze idatewe. Itegwa he? Itegwa mu ivu. Iryo vu uritegerezwa kuba ari ryiza, itegerezwa kuba ari isi nziza. Nicyo gituma ngomba kuvugana namwe kuvyerekeye isi, la bonne terre. Mu nkuru y'umubivyi niho dusubira tukabona ico bisigura isi canke ivu ritegwamwo imbuto. Isi canke ivu ritegwamwo imbuto rigereranywa n'imitima yacu. Ucandike
ni imitima yacu. Imitima yacu aho twakirira ijambo rya Kristo imeze gute? Imitima yacu imeze gute? Imwe Bibiliya iravuga mu nkuru y'umubivyi yuko usanga ari nk'isi cyangwa imitima ikomantaye nk'ibuye, aho yakira ijambo ariko ijambo rikaguma hejuru ntiryigere ryinjira. Ahandi tukabona kumenga imitima ya bamwe umenga ni ku nzira, naho abantu barengana baca, naho nyine ntiyakwiye. Ahandi naho tukamenga ni mu bintu by'amahwa, huzuye amahwa mu mitima yacu, bikatunanira yuko aya mahwa ashobora kureka imbuto ngo ikure. Imitima yacu. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 2, mwumvirize ingene imitima yacu ikwiye kumera. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo. Ego twabwiwe, mwumvirize, twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abariya. Ego ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko rikavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Ayaya, twabwiwe inkuru nziza, cyo kimwe imbuto yariyo, si yindi mbuto, ni imbuto yo twaronse. Ariko iyo mbuto ngo ntaco yabamariye. Kubera iki? Imitima yabo ntaco yakoze, cyangwa ntaco yamariye. Iyi mbuto ntaco yakoze mu mitima. Kubera iki? Bibiliya itubwiye ngo kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima. Iri jambo ntiryavanzwe n'ukwizera mu mitima. Bamwe baravuga ngo nimuvuge murengane. Nivyo, izi mbuto tuko turatera, nimba mu mutima wawe ari vuga urengane sha, reka guhenda abantu. Ivyo nimba bimeze gutyo, ntaco imbuto naho yoba ari y'ukuri izokumarira, ntaco izokuza muri wewe. Harabaza bwangeze kugira ngo bageze gusa barabe, reka umwanya uburatakara mbe ndirabira ingene abantu baririmba canke basimba canke bavuga ya muhe. Ntibavanze no kwizera. Imbuto itegwa nta cimara mu buzima bwawe, kuko umutima wawe nta kwizera uvangana ijambo uri kurumva. Ndabona abantu bakira, ndabona abantu bitangaza Imana ibakorera. Kubera iki? Bakira ijambo rya Kristo bakaryizera. Info bagizeye rirabakorera, rigahindura ibintu mu buzima bwabo. Iyo wakiriye ijambo ukarifata nk'irisanzwe, ntaco rikora ku buzima bwawe. Ariko ijambo ryakiriye ukavuga uti ni rya Kristo, wakoze Mana kuvuganye nanje, rihindura ubuzima bwawe. Ntaco ryabamariye. Ngo kubera iki? Ngo kuko batarivanze no kwizera. Mbega umutima wawe uri prêt, witeguye kuvanga ukwizera n'ijambo uri kurumva? Mbega ijambo rya Kristo wumva, umaze n'igihe uryumva, umaze imyaka, umaze amezi wumva ijambo rya Kristo, ariko ni ryari iryo jambo rizohindura ubuzima bwawe? Igihe uzorivanga no kwizera. Ico ni icambere. Icya kabiri cerekeye iwo mutima canke iyo si nziza, iryo vugiza ritezwa kuba ririmo kwizera nkuko tuvyumvise. Ariko hari n'ikindi mu Banyefeso 3:17, wumve ikindi gikwiye kubamwo. 3:17, Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Baragarukanye cya kintu, Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Bagomba bavuge rero image y'igiti. Mwumvirize ingene bavuga image y'igiti, ngo kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatseko. Mwumvisemo ikindi kintu nokuramo ngaha, urukundo. Urukundo ukunda Kristo, urukundo wakirana ijambo, urukundo ugaragaza mu kugaragaza mu bandi
icyo wizeye kigenda cyama ivyamwa. Imbuto yatewe ari ryo jambo ry'Imana igihe ishitse mu buzima bw'umuntu, igasanga uwo muntu afise ukwizera kandi yiteguye kwakirana umunezero n'urukundo rw'Imana. Abenshi ntitwigeze dutahura urukundo Imana yadukunze. Imitima yacu ntituzi icyayi cy'urukundo, ariko bamwe si ikibazo cyabo, nuko hari ibihe bigoye baciyemo. Ariko ndasenga nawe wisabire Imana igutahuza icyayi cy'urukundo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Igihe ntawe urukundo rw'Imana, isi ariyo mutima wanje, ivugiza ariyo mutima wanje, utangura kwakira iryo jambo rya Kristo, haryakirana urukundo rigahindura ubuzima bwanje. Bene data, ivugiza ivurigeranya n'imitima yacu. Abenshi imitima yarakomantaye, abandi nta kwizera bagifise, abandi urukundo rwaratimvye. Birakenewe ko imitima yacu dushobora kuyisuzuma, naho twaba turiko turonka imbuto nziza, ariko igihe imitima yacu yakomantaye, abandi imitima yabo yuzuye mu rwanko n'amacakubiri, abandi imitima yabo ntiyigera na gato yumva yuko hari iciza cova mu muntu. Nico gituma n'igihe umuntu ahagaze ariko avuga ibya Kristo, ntabona umuntu, ntabona ijambo, ntiyumva n'ijambo, abona umuntu ukabushira muri kategori y'abandi. Iyo ni ingorane, ni ingorane ituma uraba umuntu kuva hasi gushika hejuru kugira ngo wakire ijambo. Ni ikibazo cy'imitima yamerewe nabi. Imitima irakeneye guhindurwa. Ndasenga nawe wisabira Imana, Mana hindura umutima wanje. Umutima wanje umeze nk'ivu ryumye, ukomantaye, naho no kwirirwa mu rusengero, ariko umaze kubibuye, ibuye ryama mu mazi rihinduka danje. Wihende urihonyoreko, rirakugaramika. Nico kimwe n'umukristo yamenyereye cyane kumva ijambo, ariko ijambo ritinjira mu mutima. Ibuye ntigigera ryakira amazi, naho ryorara rikirirwa rikaba mu mazi. Imitima yacu nikwiye kuba nk'ibuye. Imitima yacu ikwiye kwakirana umunezero no kwizera n'urukundo ijambo ry'Imana ryatewe muri twebwe. Mana, ndasaba umutima wanje wigishe kwakira, kwizera, gukunda. Umutima wanje ndifuza kuba imvugiza rishobora kuzana ivyamwa vy'imbuto nziza ya Kristo. Shengero ry'Imana, ntidushobora gukura igihe ivu rimeze nabi. Suzuma umutima wawe, ni hehe bikugorera? Kubera iki bikunanira kwizera? Wumva amajambo menshi mugabo byaranse kuyavanga no kwizera. Nico gituma bigorana. Nivyo ushobora kuba harabaguhemukiye, ariko nashaka kukubwira ngo uhindukiriza amaso ku Mana ntihemuka. Iyo nihinduka, ibintu birahinduka, abantu barahinduka, ariko ntibikubuze kwizera Imana nicivuga. Izera Imana, izera Imana. Shira ukwizera kwawe mu ijambo wagiye urumva n'uno munsi ushishikara wumva, kugira ngo rihindure ubuzima bwawe. Sinshobora rero gukura igihe nasuzumye umutima wanje ari ryo vugiza. Ica gatatu arico canyuma mugabo kirimo vyinshi. Aha ni imigwi itatu mikuru yerekana ingene ico giti twasomye gishobora gukura, kigeranywa n'umuntu ingene ashobora gukura mu Mana. Ubwa mbere twavuze ngo hakenewe iki? Nimba twakwirikiye, imbuto nziza. Imbuto nziza twavuze ko ari ijambo rya Kristo, rifise ivyo riherekeza, ivyo ritekeye, ritegerezwa kuba rya Kristo, ntirivangwe. Ikindi cya kabiri twavuze ngo ni giki gikenewe kugira ngo umuntu akure neza? Ivu ryiza, isi ryiza. Isi nziza nayo ni imitima yacu, itegerezwa kuba mu kwizera, ikongera ikaba mu rukundo.
n'ibindi byinshi mpwemu w'Imana ashobora kuguhishurira, akwereka ibigize isi. Abize agronomy murashobora kumfasha kurusha. Hariho ibigize ivu ryiza rishobora kwimbuka. Hari ahantu bakubwira bati sinshobora gutera ntabanje kugira gutya, ndondera ivu rimeze gutya, ririmo ibintu byinshi. Je mvuze bibiri, ariko mpwemu w'Imana kwagurira gutahuze ibikwiye kuba mu mutima kugira ngo vyakire imbuto nziza. Icanyuma ca gatatu ni ibikoregwa igitegwa. Nafashe imbuto nziza ndayishira mu ivu ryiza, Mana ishime ko nafuriye ndatera, ariko kugira ngo nze shike kukuzoronka kino camwa sinca ngenda ngo nsinzire, sinca ngenda kwibare ndababwire ni je naramaze kurimasha byaraheze narateye. Oya, hari umwe mwishengero yambwiye ati Pastor senga imvura yahagaze, mvura imbuto zanje zihezeyo, senga. Ndambwira nti dufashanye gusenga, turasenga. Haize iminsi azambwira ati Imana ishimwe, imvura yaraguye kandi yaguye muri kanya karere gusa. Acaranzanira ibiharage, turashima Imana, ndafungura ibiharage bivuye hehe? Mu masengesho. Rero iyo imbuto naho yo bari nziza imaze gutegwa mu ivu, hakenewe iki? Harakenewe ibikorwa biherekeza ico gikorwa wakoze cyo gutera. Nivyo ngomba kuvuga sur l'entretien de la plante, ibikoregwa igitegwa. Icambere tugisoma ku murongo w'8 Yeremiya igice ca 17 umurongo w'8 batubwiye iki? Hari ikintu Bibiliya yavuze ku gice c'8, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Igiti gikeneye iki? Gikeneye iki? Amazi. Igiti gikeneye amazi. Nababwiye uwavuze ati senga imvura igwe, kubera ivyo yateye birakeneye amazi, nimba ari biti birakeneye amazi. Nico gituma Bibiliya itwereka ngo ico giti gitewe iruhande y'amazi, ntikirinda kirira ngo amazi yakeshe, amazi yabuze, ariko kirazi yuko umwanya wose amazi aguma arengana. Haleluya. Amazi canke uyu mugezi w'amazi ugereranywa n'igikorwa ca mpwemu yera. Mucandike kino kintu, naho watewe ukumva ubutumwa bwiza, naho umutima wawe witeguriye kwakira, urakeneye gusenga. Urakeneye igikorwa ca mpwemu yera, urakeneye kumwizigira, urakeneye ubuzima bw'amasengesho no kumvira ico mpwemu avuga. Urakeneye gushota, kunywa, kwakira ku mugezi ariryo riba rya mpwemu yera. Umukristo yagiye arasuzugura canke akaneglija igikorwa ca mpwemu w'Imana, aragira ikibazo mu gukura, aca sigara vyose abikorera he? Mu bwenge, mu mubiri. Nico gituma Bibiliya itubwira ngo ibi ni vyamwa vyande, ibi ni vyamwa vy'iki? Bibiliya itubwira ivyamwa vya mpwemu, ivyo mpwemu yama. Nukuvuga ngo ndakeneye igikorwa ca mpwemu. Abenshi baravuga ngo kazima nakijijwe, kazima ndi mwishengero, ariko ijambo ryavugwa akumva mpwema amubwira ikintu akanka, ntazi ubuzima bw'amasengesho, azoguma mwishengero, azoguma ari umwana bamuhindurira amakusha, ntazokura. Ariko igituma ashobora gukura
nuko akonekta akamenya ubuzima bwa mpwemu. Mpwemu avuga iki? Mpwemu akubwira iki? Mpwemu akurongorera muki? Mpwemu afite ikibanza ikihe mu buzima bwawe? Harimo ibiharuro mu mutwe, harimo igifaransa n'icyongereza, harimo les sciences, ariko harabuze kwizera igikorwa ca mpwemu w'Imana. Ngiki kibuza abantu gukura. Harabuza amazi, harabuza uruzi rushobora gutembesha muri uwo mutima, ariko muri iryo vu canke muri ubwo butaka rigahindura ibintu byinshi. Umutima ubuzemo mpwemu ni nk'isi igadutse. Isi igadutse nta kintu itanga. Nico kimwe n'abantu bafise, ushobora kuba ufise umutima mwiza, unakunda abantu, ugakunda n'ijambo, ariko utazi ico arico mpwemu w'Imana, kumwizera. Ikitavuzwe co, usenga amasengesho yo kusahani gusa. Hari ikizobura mu gukura kwawe. Turakeneye rero kuva ku masengesho ya mana, wabonye ibyagenze ngene byagenze, urarane nanje muri no joro. Hari n'abatariheza baba bamaze gufata mwitiro. Hanyuma ahandi naho hari amamama akomakomeye abantu batibagira gusenga, naye ahenda gupfinze bagiye kuryama. Kubera iki? Kenshi bibaza yuko Yesu ahava agaruka mu ijoro. Ahandi naho bibaza yuko hava hatera ikintu kihava kibahitana, aho hantu barasenga. Ahandi naho iyo bashitse imbere y'isahani nta wibagira gusenga. Kubera iki? Sinzi neza ikirimwo, mu izina rya Yesu ndabikuyemo. Amasengesho rero yo ku gitanda no ku sahani, hindura, tanga uruduge ku rundi rugezo rw'ayandi masengesho. Turi kumwe bene da? Ntusenge gusa ku gitanda no ku isahani, duga usenge no ku biro byawe. Haleluya! Duga usenge no mu muryango wawe, duga usenge ufatanye na bene data. Senga, va mu masengesho ya mbere yo gusaba, uje mu yandi masengesho yo gushima, wongereje masengesho yo kugwana. Ayo yose na masengesho twemererwa muri Bibiliya. Ariko iyo tumenyereye benshi ni ku gitanda no ku sahani. No. Amasengesho atuma ruba rwaruzi ruza kuvomera imitima yacu, ya mbuto ya Kristo yategwa ikazokwama ikazana ivyamwa. Abantu bafata ivyamwa bivuye mu masengesho ari mu ijambo rya Kristo, urukundo no kwizera, bayifungura ntiribamena amenyo, ahubwo bakanezerwa, bakumva baranezerewe kuko bafunguye icamwa cavuye mu buzima bw'Imana. Igikenerwa rero ca mbere na amazi. Tumvise ko igikorwa ca mpwemu ariyo mazi. Ica kabiri gikenerwa tugisoma muri Luka 13 umurongo w'8 n'uw'9. Luc 13:8-9. Iyi nkuru irakomeye kuko itubwira ingene ngo hariho umuntu yari afise umuzabibu. Mwitongo giwe yari afise umuzabibu, araza kurondera ko isukoni, sinzi ko ari isukoni cyangwa uruzabibu, isukoni. Hanyuma aza kurondera ivyamwa arabura, abuze ivyamwa acabwira umukozi waryo. Mumva nyine yamubwiye, rero ndarambiwe kugumanza kurondera ivyamwa nkabura, ico ndagusavye rukureho ntiturukeneye, kuko ngo rugize iki, rukonsomeriki, ndivuge mu kirundi cyo mu gisagara, rikonsomeriki inosi, vuga ngo ririko ritwara ikibanza, ririko rijya ibintu ataco ritanga. Kuraho. Ariko umukozi w'uruzabibu arabwira shebuja ati ndagusavye. Mwumvirize ingene yamubwiye, niho tugeze. Ndagusavye uruzabibu nturukureho. Umvirize ingene yamusavye. Nawe aramwishura ati enda mugenzi, ureke uyu mwaka nawo. Ureke basi uno mwaka.
ndaworohereze ndawutabirire hanyuma niwama isukoni izoba ari vyiza zoshima ariko nutama uzowuca nta kundi. Ndagusavye unyemerere uyu mwaka. Mu kirundi ciza numvise bavuga ngo ndaworohereze. Mu gifaransa ngaha bavuze ngo creuser tout autour. Je creuserai tout autour. Nukuvuga ngo nzokwimba iruhande yaho ndawushiremo umwavu mwiza. Rero ndaworohereze. Nzoshiraho mwavu ndaworohereze ndabe yuko wokwama utamye nta kundi databuja uzoshaka ukureho. Ayaya, nimba iki giti gishobora kugereranywa na twebwe, ubuzima bwacu bumeze gute? Ni igiki gituma Imana yo kugumiza hajya uri? Canke yovuga ati byoba byiza yuko ndamukuraho? Ntaco ariko aramarira inosi kuko ntaco ariko arama. Ni igiki cotuma Imana ikugumiza muri kijya kibanza? Ni iki Imana inezerewe kandi yiteguriye kukumbona yaragushize hajya uri? Hayaya, ikibazo sinzi ko muhora mucibaza, je ndacibaza. Kubera iki ndahandi? Kubera iki ndi muri ibi ndimo? Mana wipfuza iki? Ivyo wampaye n'ivyo ndi si kugira ngo nezerwe gusa ko ndabifise. Hari igituma, hari ico wipfuza kujya kuri jewe. Ni ikihe ndiko ndatanga? Aha twumva rero ngo ndaworohereze. Okay, ndavuga ijambo fimye, umwavu. Umwavu no ugereranya n'iri jambo Abakolosayi 3:16. Ni ibintu nongera muri ryavu kugira ngo igiti gishobore gukura. Abakolosayi 3:16. Ni ibintu nza nkongerezamwo kugira ngo bishobore gutuma ca giti kibandanya kironka ivyangombwa. Je vais creuser, ndashobora kwimba iruhande nkashiramwo ibindi bikenewe kugira ngo corohererwe basi gicame. Umviriza, havuga ngo 3:16, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye muhanurane muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamuhemu, n'amatazirano atari domboro ya soro. Ivyo ni vya kera ngira. Uno musi yagezwe hiki. Hari indirimbo mpora numva katika sizo bariko baravuga ngaha. Mushaka gukatana? No, ngaha bavuga ngo amatazirano y'iki? Y'ivyamwemu. Uko wumviriza katika cyane urakatika, ariko uko wumviriza ngo uhoraho niwe mwungere wanje, indirimbo zivuga ubugira neza kw'Imana, niko nkomezwa mu mpemu. Abenshi bagenda barakatitse kubera ni katika. Usubirira muri jambo 3:16. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Mumvirize umwavu dukeneye mu mitima yacu uwo ari wo. Ririmwo ubwenge bwose. Mwigishanye uri umwavu mwiza. Igihe mpuye n'abantu, igihe mpuye na bene data bakanyigisha bakankomeza, numva subiye kugira ingufu zo kwama. Mwigishanye muhanurane. Bene data muvuga ngo raba ibyawe ni jewe n'Imana gusa, nawe we kurancira urubanza. No, ndahamagarirwa kuguhanura nuko nawe umanura. Guhanurana bicika ya wa mwavu mwiza utuma umutima wacu ushobora kwama. Uguhanurana ni waba wenyene, utagira abo muhanurana, utagira abo mukomezanya, ushobora kubura kwama cyangwa ukama bitari byo.
muhanurane, muririmba zaburi, zirimba zaburi, n'indirimbo atazirano y'ivyampwemu, cantique spirituel, amatazirano y'ivyampwemu mu mitima yanyu, mugira iki? mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Muririmbira Imana mu mitima yanyu, muri ryavu ryiza, mubiheshwa n'ubuntu bw'Imana. Shengero ry'Imana, uyu n'umwavu mwiza, uyu n'umwavu mwiza urutana ya myavu yindi itandukanye bashobora kurondera, ariko umwavu waho uhura na bene data. Aha rero hari ikintu gikomeye nashaka kuvuga, iki kinyereka uruhara bene data bafise mu gukura kwanje. La communion fraternelle, uguhura no kunywana na bene data birafise uruhara rukomeye mu buzima bwanje bw'impwemu. Igihe nkizwa twakijijwe turi mu kagwi kamwe kaho twaba hamwe, hamasha dukurira hamwe, dusha dukura dusengera hamwe, dusha tuama imisi yose ku migoroba duhura dusangira ijambo ry'Imana, umwe agahamagarwa mu gikorwa tukamushigikira, natwe akatubwira ingene ibikorwa bigenda. Kubana na bene data narumvise ingene bimfasha mu gukura mu mpwemu. Haleluya. Nimba ushaka gukura, ibindi vyose ukabishira mu ngiro, ariko kanka kubana n'abandi, hari ico uzobuhajije. Igikurikira, mbona Bibiliya itwereka yuko ingene nkwiye gukorera ico giti, ndakeneye kugituturira. Ndagomba ndangirize muri ibi bintu. Gututurira ni iki? Ndashaka kuvugira rimwe: gututurira, kubagara, gukingira igiti. Ivyo vyose nibimfasha kumenya yuko naho igiti kiriko kirakura, naho ubwami bw'Imana buriko burakura, najewe ndiko ndakura mu buryo bw'impwemu, ndakeneye gututurira ubuzima bwanje. Umviriza ico bisigura. Gututurira, ufata utuntu turi ruhande twashaka kumera canke n'utwamaze kononekara kuri ico giti, ukagira iki? Uradukata kugira ngo igiti gikure neza. Hari abantu rero bigora gukata, guca. Heyeyeyeye, hari abantu bitumingi, hari ibintu badashobora guca. Sindonka umwanya wo kuja ku rusengero kubera iki? Ni bitumingi. Sindonka umwana wo gufashanya na bene data kubera iki? Ndi busy. Birakenewe ko usubira ukevaliwa ubuzima bwawe. Hari ivyo uhamagarirwa gukata. Ntibiryoshe. Siniteze ko munezerwa, ariko uwemeye akabona ati iki kintu kintwara umwanya utariwo. Benshi twatwawe n'umwanya wa telefone, naje birashikira nkatwagwa, ariko ndiga kumenya ingene nshobora gukata. Muri telefone yanje nashizeho option imbwira yuko amasaha y'ukugara telefone ageze, mugabo nama nayirenzeko. Birakenewe ko dukata. Iyo tudakase, hari ibintu biza bikanyoha ubuzima bwacu, bikatunanira ko dukura. Kata mu vyo utegerezwa gukata, no kubagara ugakura, mugashingura ugata hirya. Harimwo abagenzi babi. Abagenzi babi. Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere havuga ngo harahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abacokoranyi, ariko ngo ibimunezera abisanga mu ijambo ry'Imana. Nguyo ngo azoba nk'igiti, bagarukanye vya bindi, azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Nukuvuga rero igitegezo gukorwa iruhande y'ico giti, canke mu vyerekeye ico giti hariho gukata. Ngo nimwe kihende. Mu Bikorinto ba mbere igice ca 15:33, nimukihende abagenzi babi bonona ingeso nziza. Bashaka kuvuga uti jewe n'umuntu akijijwe, ndakuze mu Mana, ariko bo mwicarana bama bavuga ibintu bibi, bimwe n'ivyisonera, ibindi nibigize iki, ariko ivyo ntuzi yuko biriko biraba nk'imbuto bisubira gutegwa mu mitima yanyu, bikonona gukura k'ubuzima bwawe bw'impwemu.
kata kwereke tutakibona umbabarire sigaye ndi mu bindi bintu kata kwereke utakiboneka oya ushaka kwigira iki oya ingo urihe tufate kamwe hari ivyo usabwa gukata abo turi kumwe mu nyemerere muvuge muti amen aho ndumvise ko dushobora gukata abatayivuze Imana ibahezagire izibafashe kuko nurugezo rwo gukura iyo ushobora kumenya ivyo ukata ugakuraho iyo igiti gitanguye gukura neza amababi amera kuri ico giti afasha ico giti guhema neza umuntu agira akayaga keza mu buryo bw'impwemu amababi burya afasha igiti guhema ariko kandi aranagifasha guhindura imishwarara y'izuba ikayihinduramo ibishobora kuyifasha gukura neza ubuzima bwacu bw'impwemu turashobora guhindura imishwarara y'ibibazo tukayihinduramo ibishobora kudufasha gukura no kugirira neza abandi iyo umuntu abandanya akura agakura neza imizi yiwe ngo irinjira ikarondera amazi kurusha akarondera imfungurwa iyo umuntu akuze imizi yiwe irinjira indani mu ijambo rya Kristo irinjira imbere ikarondera ibishobora gutuma ico giti kitanyiganyiga niho uzosanga hari abantu bahagaze naho hazi ibibazo batanyiganyiga ahubwo bashinze imizi kuko bashinze muri Kristo ikindi nuko aho amashami agera aho imizi igera mumvirize aho imizi igera irondera imfungurwa niho n'amashami agera nukuvuga ngo uko umuntu ashingwa cane mu Mana niko n'ibyo akora n'amashami yiwe ashobora guhindukira akashika kure ibikorwa vyiwe bigashika kure agahinduka ushobora gutanga agatutu mu gihe aronse abamwirukako ko bafise ibibazo akabaremesha agasubiza agatutu n'itoto mu buzima bwabo kubera iki arahagaze arakuze mu buryo bw'impwemu bene data amashami yacu kugira ngo ashika hatwara ibi vyamwa hari urugendo hari itandukaniro y'ivyamwa n'ingabire abenshi barondera ingabire ariko Imana ishira imbere ivyamwa ingabire ushobora kuyironka uri n'umwana muto atanu kwizera ufise kunini kuko ingabire Imana yitanga kugira ngo ifashe abantu ariko ivyamwa ntibitangwa gutyo ivyamwa biva mu buzima igiti camezemwo rero kugira ngo wame ivyamwa urakeneye gushingwa gusuzuma urubuto cya kabiri uraba umutima wawe ari ryo vu hanyuma ugira ico ukorereye umutima wawe n'igiti gitanguye gukura rwo buzima bwawe hari ivyo ukeneza gukata hari amazi urondera hariyo umwavu ukenera gushiramo ivyo vyose bizotuma amashami ashurika ugatanga ivyamwa ugatanga n'agatutu Imana ibahezagire ngiye gusenga Imana Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro ku mwanya mwiza wampaye kugira ngo tuganire n'ishengero ryawe muri uru rugendo ivyangombwa bikenewe kugira ngo dukure ntidushobora gukura twibagiye ibi vyangombwa Mana duhe gusura gusuzuma ijambo twumvise ko ari iryawe rituzana ukwihana no kwizera canke ari ijambo ryo kwiryohera no kwironderera ibihera vya hano kwisi fasha ubugingo bwacu Mana ufasha ubugingo bw'umwe wese mu bariko barumviriza rino jambo udufashe kukwizera kukwizigira uduhe gusuzuma no gukorera imitima yacu ngo ibe ryavugiza ryakira urubuto Mwami Mana dufashe kandi gukorera igiti aribwo buzima bwacu buriko burashurika uduhe gukingira kubagara no gututurira ubuzima bwacu ndizeye ko uzofasha umwe wese Mana akujeko kuko ijambo ryawe rimbwira ngo nta wakujeko yigeze amaramara abakujeko bose Mana uzubashoboze guhagarara neza
muri wewe. Uduha inyota n'inzara yo gusenga, yo gusoma ijambo ryawe no kuri meditako, kugiyumvira iminsi yose, gukorana na bene data, gutanga ishimwe, intahe n'ibindi bifasha gukomeza ubuzima bwacu. Utwigishe kurambura amaboko nk'aya mashami, twakire abakeneye imfashanyo kugira ngo bakubone. Urakoze Mana, urakoze ku ijambo, urakoze kandi ko ari ugiye gukorera mu mitima yacu. Izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu nsenze, amen.